nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa mukama. Muri ijya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, ubu nsubiye kumwe yantuma, ubwo nyene nta numwe muri mwe bwambaza ati beguroye he. Yamara amaganya abuzuye umutima, kuko ndababwiye ivyo, ariko ndababariye ivy'ukuri. Vyobabera vyo ngiye, kuko ntagiye umutabazi azobaburanira ntiyozi wanyu. Mugabo ninagenda nzomubarungikira. Niyaza rero azomara amazi isi, ayimaramarisha igicumuro n'ingingo n'urubanza. Azoyimaramarisha igicumuro kuko abantu batanyemera, ayimaramarisha ingingo kuko ngiye kwa Data kandi mutagisubira kumbona. Azoyimaramarisha urubanza kuko uwugabiye isi amaze gucigwa ugwiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye, turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana ryoshe azanana muri iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Murazi ko kuvejo twariko turazirikana ingene inkuru nziza yashitse i Buraya, bivanye n'ingene Paulo mutima yahavuye amutumbereza muri ico gice, ahejeje kumenyesha inkuru nziza muri Aziya ntonya. Hanyuma mukama akamutumbereza aha mu gice cy'i Buraya, igihe ngo yabona umuntu wo muri Macedonia aza mutabaza ati ngo nyaruka ujabuke uzi wacu kudutabara. Niho rero baca batangura gufata iyo nzira bajana na Silasi. Twarumvise yuko aho mu gice ca Macedonia kandi bita sinzi ko murumva muri rya baruwa yandikiye ngo abanyafilipi, isagara ca Filipo. Hama niho twumvise yuko uwa mbere yakiriye inkuru nziza yabaye umukomersante, umunyavyashara yitwa Lidia. Uyu munsi turatambutse, hariho abandi babiri batweretse, si babiri gusa ni benshi mbere, harimwo umuntu yaraboshwe, batavuze ngo muri iki gice, mugabo kugira ngo umuntu atahure iki gice twasomewe nuko umuntu yohera gatonya haruguru. Hariho umusukukazi yarafise bashebuja bakomeye bamukoresha ibintu by'ubupfumu. Paulo na Silasi baramufasha, arabohoka, biramuvamwo, bica bijana n'ubupfumu bwavyo. Ariko kandi turumvise n'abandi bakiriye inkuru nziza, uyu mucunzi w'ibohero hamwe n'umuryango wiwe wose. Eka n'abari mu ibohero baraboneyeho kandi barakiriye inkuru nziza, turaza kubibona. Ariko tubanze dusubira imbere gatonya. Paulo na Baranaba barabahuraguye amahiri babata mu ibohero. Kubera iki? Kubera nogira ntumutima mubi w'inzigo yuko uyo mukobwa bari bahejeje gukiza yarimwo ishetani y'ugupfumura. Bahejeje kumukiza, abakuru bamukoresha kugira ngo babikure nk'amafaranga. Kandi n'uyu munsi murazi yuko ivyo bintu byo gupfumura abantu babikura nk'amafaranga. Hari ikintu sinzi ko tukizirikanako. Muramaze kubona abapfumu batunga? Kuko barakoreshwa. Mbere bagakoreshwa ibintu bibazingamika bonyene ntibashobore gutunga, gasanga bariko batungisha abandi bantu babakoresha. Uwo musukukazi yari umu esclave, bashebuja bakamukoresha ibintu byo gupfumura, bakamucisha amafaranga y'ibintu byo gupfumura. Ndamaze kumva hamwe byo bari byo, kandi byari byiza yuko ibyo bintu sinzi kumbura ababijoje bo bikurikirana. Abantu uyu munsi bashobora kumva ahantu mu muryango ngo abantu bose barishana. Ibyo byagenze gute?
kandi arigeze kumva yuko hoba hariho ahantu umuntu ashobora nko gutanga ishano, kuko haje umuntu afise imiti y'iryo shano agaca nko ku muntu umwe mu rugo ati bahishano bazoce baza kwivuza iwanje ndaguha ko makeya. Mbere tuzi yuko abantu kera batanga ishano kubera ibintu by'inzankano, nta muntu yapfa guhishano gutya abantu abari bose barengana. Mugabo unye ntibagitanga ishano kubera ibintu by'inzankano, ugutanga ishano byabaye idiri. Ni nk'uko rero uyu yapfumura acira amahera abashebuja mu byo gupfumura. Iyo shetani bayirukanye yacigenda n'ivyayo byose. Tugere Kristo. Ari abantu kandi no bakristo baba barimwo ngaho usanga bicaye ku bintu by'amatungo, bahabwa n'ibintu by'ibigirwamana by'ubupfumu by'ibiki byo bagenda kubarisha hariya ntariya, kugira ngo akire biragoye, bikagora kuko agira ati nkabivamwo aya matungo yose fye agenda ajanye navyo cyasigara nifumbereje. Wowe yareka kugira ubwoba. Muri wewe urafise n'ingabirano yo gushobora gukora ugatunga kubera ubukerebutsi ufise. Shetani ntakirema, ahubwo iza mu by'Imana yaremye. Igihambaye sayo matungo ufise, igihambaye n'ingabirano yo gushobora gutunguri ufise. Shetani rero aza mu ngabirano z'Imana igaca izikoresha ku bwayo. Wewe baza ngo biragiye, mugabo ahubwo urabohotse uvuye ku bintu bitari gwawe, kuko ivyo bintu ufise si gwawe, ni vya Shetani. Kandi bitebuke udahindutse ugihumeka, izo bigutsindamo, izo gufata mu kanigo. Bitebuke izo gufata mu kanigo, ikakwambika neza, ikaguha amatungo, igasesekaza. Mugabo uzura baba abantu bama mu bwoba budahera, yo ukakirandura inka zawe zose zirapfa, izigende izuba rigwanje. Kandi ndagusengera ndagusabira nti ivyo bintu bikaba bitarigwa sumugisha n'umwezagiro mukama unyumve uwo bari kwaravyuma muri uyo mwanya afise imitarigwe bigende biyonga rorera. Ashaka tetemere muri uyu mwanya nkuko izizugi zibohero n'iri bohero ryatetemeye, mugabo abariyo bakabohoka. Hari umwanya wo gutetemera kubera yuko tuba dufise ibintu bitari gwacu bikahava, hanyuma umugisha wacu ukaza, tukaba bazima, tukaba mu mwidegemyo. Sinzi ko ibyo bintu mumva ko biryoshe, kuba mu mwidegemyo, kumva yuko uri kumwe n'Imana, kumva yuko muri ubu buzima utari mu mwijima w'amakenga. Gasanga uyu munsi uri kurasenga ngaha, mugabo gasanga wahaye randevu mwijoro, umupfumu aza kukugirira ibintu. Namwe bariko baranyumva canke mukanda mukagira muti pati ntavyuzi shareka. Mugabo uzo ureka kuvyumva bikigendeka, uzovyumva ni wavyumviramo, ni wumvirayo. Ni wumvirayo. Birahambaye. Uyu mupfumukazi rero bamaze kumubohora, ivyabo bikagenda, baca bagira inzigo bati abo bantu baje kudukura amata mu kanwa. Ni baca bagumura igihugu kikibagwako, barabakubitisha babata mwibohero. Ariko ngo Paulo na Silasi bashitse mwibohero baca batangura kuduza louange. Tugire Kristo. Iyo turiko turavuga ngo kwakira vyose muri Yesu, kwakira vyose nabijya bitubabaza muri Yesu, hari ibishobora kutubabaza kuko twavyikwegeye, nka ca gisuma ku musaraba carababajwe n'ibyo kikwegeye, mugabo kiravyakira muri Yesu, kirakira Yesu, kirakira, kirugururirwa. Kirugururirwa uko kugura. Murumva ico ndiko ndasotera, nuko kuntu inzugi zibohero ziyugurura. Ni kimenyetso cyuko igihe cyose twakiriye n'ibishobora kutubabaza ku bwa Yesu Kristo,
tukanka kugumukana Imana, tukanka kwirevolta ku Mana. Turashobora kuba baratukirevolta mugabo tukanka kwirevolta ku Mana, tukanka gucira urubanza ruba Imana, ahubwo tukayihereza, tukiyabandona, tukirundura mu minwe yayo. Hari ibintu bica byuguruka imbere yacu. Ni nkuko dushobora kwakira ibitubabaza bitavuye kuri twebwe, mbere turemetswe n'abandi, tukavyakira muri Yesu mu rukundo, bigakora ibitangaza, bikugurura, bikasenyura ibintu, bikajugumiza amashetani agatakomoka. Aha ngo mwumva isi ijugumira kubiri. Aha bariko baraduza ruwanje ngo isi ngikagigimi. Nukuvuga yuko ni ya mashetani yose aserukigwa na bwa bupfumuga wa mukobwa. Yumvise ko inkuru nziza yashitse muri iyo si, Yesu Kristo yapfuye akazuka yashitse muri iyo si, ntashobora kuharagama, arajugumira akagira ubwoba. Tugere Kristo. Iyo mwuzuye Yesu muvuye ngaha mwasangiye neza, hari ahantu mushika abantu bakajugumira. Nta murashi ukabona ushitse nk'ahantu kazuru umuntu atangiye kugutako ibirake, nta nico mwapfuye nico mwavuganye. Ukibaza ngo nugwanko bw'abantu, mugabo haronka ishetani iri muri we yakubonyemwo neza Yesu kumva kwiburaniwe, igaca itangura kugutako ibintu kukwiburaniwe, kwikwibiraniwe. Ariko kandi uko kugigimba kw'isi ni ikimenyetso cy'ukwereka aba Paulo ti by'ukuri mwariko musenga mukuri. Erega nk'ubu ibyo bintu muravyumvira, guhura n'abantu bahejeje kugigizwa mahiri mugabo bakanina hazimana, ibyo no muravyumva. Arabandi twari nka bandi mu bamwe muri twebwe tuca tuzanga tukidoga, bankubise bangesheje barakageseri iyo mihimbiri banyakuranduka n'ivyabo byose, ariko bariko ntazimana. Ni uca wumva ububasha bw'Imana. Hari abantu bibaza yuko umenga ububasha bw'Imana nubwo guhotora canke kuniga, oya, ububasha bw'Imana nubwo aho abandi wamenga baratsinzwe, ahubwo kamenga bo baratsinze, bariko baraninahaza, buzuye urukundo rw'Imana. Turandanya tubutangarira. Ububasha bw'Imana butuma baninahaza. Habo tuvuga yuko Paulo yeriko aravyigisha, ntavyigisha nk'uko umenga nivyo ategerezwa kwigisha, ni nka ideology, oya, avyigisha uko yabibayemwo. Harana tubwira ati ngo muri byose na hose mwinahaza Imana. Nuko nawazi yuko yigeze kugigizwa, araninahaza Imana, arabona ivyiza bivuyemwo gusumvya guca umuntu agenda yikubiranya, kidoga, kijogota, akidogera abandi. Bikiza vyinshi. Ugambe tubwe nyene biradukiza kubika umururazi w'ikibi muri twebwe, kikatuvuna, kikatwica, kikatugwaza, kikadusonga. Ahubwo tukabika ikintu ciza muri twebwe, tugahezagira, tukagira neza, maze shetani kamaramara, kuko ivyo byose ni shetani yabigira. Reka ndabagire ko pression ku mubiri, kuko irazi neza, yibaza ko ari nka kumnyene kwa Yobu, yamugize ko pression gushika hatuka umunsi yavukiye ko mugabanya kutuka baranina hazimana. Nubiracibaza yuko irazi neza yuko umuntu ashobora kuremegwa ikamugira ko pression gushika ashobora gutuka Imana, agatinzira y'Imana, agacaja kuyitura. Nuko shetani ikora. Umupfumu azogutera ku mubiri, azokubuza amahoro, urarudasinziriye, kugira ngo uje kwitura imbere y'uti, kuko uja kurondera urundi mupfumu wibaza ngo amurusha ubukuru, mugabo bose bakoreshwa n'umuntu umwe. Aja kumwitura uti ndabira umvuga uti ndabira akantu ushira hariya mu mfuruka, mugabo nta mahoro uzoronka. Uzokwa muryama ubona ibintu vy'ibibwa biza kukurya, ubona ibintu bikurira mwijoro, kuko hari ibintu wabitsa hiwawe. Nta mahoro uzogira. Aho wundi ashobora kurota abona ubwiza bwa Bikira Mariya, abona abamarayika, abona ibiza bimubwira ati fata iyi nzira. Niko ndazirikana nabonye ingene rero ijambo ry'Imana riraryoshe, ingene ububasha bw'Imana ari bwiza. Sinzi ko mubitangarira namwe.
abantu bari mu ibohero, fata nk'ubu nk'abantu bari muri mpimba, ingene barusha, ingene bacotse, bagiye babona zijya mpome zo kuri mpimba zose zirasenyutse canke ziriyuguremwo imyango, boguma ngaho. kandi n'ababacunze bari ngaho, iyo bagumutse ikintu ca mbere bagera ni kubanza gusimbira kuri ujya bacunze bakamuniga, hanyuma bagaca basohoka. Suko bagira, ariko abaanyi si revolution, ni transformation, ni transformation. Mbere n'uwari abacunze bazohindukira bamugirire neza, uwari abacunze abari wahinduka umusuku wabo, akaboza ibirenge akaja kubazimana muhira. Voilà, gubwo bubasha bw'Imana. Kandi iyo witonze ukaguma mu Mana, ukaguma uri na Hazimana, nuba ari kwa kugirira nabi, hazozigihe apfukamikwa imbere yawe, hazozigihe. Atari kugira ngo uryoherwe nuko ari imvumba, mugabo uryoherwe nuko ubonye ko abonye ko ivyo yarimwo ataco bimwungura, atari birindiriye kumwica no kumufata mu kanigo, nta kindi. Baciye bacika inshuti, Paulo na Silasi, aba bose, aba bapfungwa bose niyo yari abapfunze. Mu nyuma ko ijambo ry'Imana ribivuga, bazotuma ko abari babapfungije bati abantu ni mu basore bigire. Paulo na Baranaba, Paulo na Silasi babambagwa bati ntidushobora kuva mu ibohero, twebwe turabanyaroma, mwarihenze kupfa gufata kutari ku munyaroma. Ngo baca barajugumira abasaba imbabazi ati nimutuvire mu gisagara. Kumenga muratanga ndabwiwe, ubwo muramusoma ijambo ry'Imana canke musomisha pore gusa mugahereza ngaho, canke musoma icupa gusa mugahereza ngaho. Ibyo rero ndabwira si ibintu nikuriye, mugenda musoma ijambo ry'Imana. Mbonye umenga muratangaye nk'uko umenga n'ibintu nitoreye jewe biri mu ijambo ry'Imana. Ntimusome gusa agacupa, ntimusomane hagati yanyu gusa, soma n'ijambo ry'Imana. Ntimusome WhatsApp gusa, soma ijambo ry'Imana mesheza. Ubwo bubasha bubahindura mu gasho kandi bakaguma ngaho. Mbere wa muntu ngo yagire yihimbagure, bari guca bagira bati ahubwo witebeje, ntitwobona uragiye wanyakugeseraho. Baca baramwamira bati turi ngaha. Arabandi babonye ubwa mbere imigozi yari baboshe ivutaguritse, bakabona inzugi ziruguruye, babanza gusimbira kuri uyu, bakamumatanya n'isi, hanyuma bagaca basohoka, bakagenda bigamba bati ubu twaronse aba liberateur, twaronse aba revolutionnaire. Oya, baronse abantu babafasha guhinduka, bakumva intumbero nshasha n'inzira nshasha. Ugira nti rero dusabe bene ubwo bubasha bari gubutubamo, hakuja kurondeza ububasha bwo kugira nabundi ibintu biramwiruka ko ibintu birabibuza ubuzima, hakuja kurondeza ububasha bugusaba gutanga umwana wawe ngo utunge. Rondeza ububasha bwiza nk'ubu buhindura abantu bakumva ko bahamagariwe kuba abakunzi ba Yesu Kristo n'abavukanyi bagiriranira neza. Nakajyo keza kandi kugira ngo tuce tubona yatusirikana ingene natwe dukeneye gutandukana n'ivyo bintu byose bituboha. Hari ibintu byinshi uyu munsi bibosha abantu, bibosha ubuzima bwacu, bibosha igihugu cyacu, bibosha imico yacu, nk'ibinyene byo gupfumura no kuragura. Naho uyu munsi araba ariko baratwemeza bati ahubwo ta Yesu Kristo musubire kuja kuragura no kuraguza, musubire guhindurana abantu bakoreshanya ibintu bitari byo, tudakwiye no kuvugira kuri altari. Hari ibintu biko barababwira hariya byo mu basukuru batababwira byose. Ni byiza yuko mu migenzo yacu n'imico yacu harimo ibintu byiza bivanze n'ibintu bibi. Ibyiza tukabizigama kubw'umukama, tukavyakiramwe Yesu Kristo kuko ni vya Yesu Kristo.
ibi birimo tukagira tutapana hariya nitugisubirayo ntibigikunda. narabonye urukundo rwe n'ubwiza bwiwe, nosubirayo gute? Kandi nzi neza yuko ari kumwe nanje, kandi no mu kuva muri ubu buzima nzomusanga imbere yanje ngo asanganire. Birahimbaye kumva ingene Yesu ariko aragenda avyumvamo akanyamuneza, nahabona bibabaje abatumwa biwe, ngo ubu nsubiye kumwe yantuma. Kumva ugupfa kwacu nko gutaha kwa data. Tugire Kristo. Iyi minsi umukama duhaye yukubaho, tuzirikana ugupfa kwacu, nitugutinye kuko kuzoza. Nk'akaryo ko gusubira, ko kuja gusanganirwa n'Imana. Ego nivyo hari igihe umuntu agira ko bakubera ibintu by'ibibi aba yarabayemwo, reka kugira ubwoba, kuko ivyo ni sivyo umukama ashira imbere. Aragusaba gusa gutandukana navyo, kandi gutandukana navyo no kuvavanura navyo. Ariko kumbura zo gucisha ahantu bigusaba yuko uzuratandukana n'ibi na biriya. Ugutandukana kose ni kwama ari kubi. Muraza muregera bihaye Imana baze barabigisha ingene gutandukana rimwe biri nk'umugisha, mbere kenshi biri nk'umugisha n'umuhezagiro. Twebwe uko umwaka utashe twama twiteze yuko badutandukanya n'ahantu twari twaramenyereye. Mbere umwanya wari wose twama twiteguriye gutandukana n'ivyo twarimo. Mwamaze kumva ikintu bavuga ngo nomination. Pati geza ngaho shobora kuva no ngaha menje kubasomera imisa musenyara kamagara ati tekera n'ingoga hari handi hantu eklezi gukeneye, genda utandukanye na Radio Maria. Twese tuca tutangura geteye bikubera iki bibintu, mugabo uzi kubyumviriza mu mana ubuze uti hari ikindi kintu kiryosha Imana igira ikora. Hari ikindi kintu Imana igire yugurure, hari ikintu kindi mutima gira kore. Kuko tubiheza mu runtu hari igihe twinjirwamwo n'umubabaro, mugabo naho umubabaro w'umuntu wo gucamwo ugaheza ukibuka uti Imana ntakigirira ubusa, byose yarabitegekanije neza mu buzima bwawe. Nubwo izogusaba ikitandukana n'uyu, urashobora kwanga ko mutandukana muneza, gasangira mutwaje ubushobozi bw'ibihe bibatandukanya. Reka gutumutwe. Kazubona nk'umusore umwigema aramuhevye, arataye umutwe, akazi kabanda akagakora nabo gasanga ari icurikiriye ukazi umunsi wose, imisi ibiri mista, kubera iki? Ngo nakayarampevye. Murekura gihende. Kazona umukobwa asigaye ku mutwe nk'ubuhiro, kibaza ngo ngomba kuba umusentre, naho hari umuhungu yamuhevye. Mureka gihende. Giye ciwe mu buzima bwawe kirarangiye. Gira de y'ivyo mwahoramwo akanya gato, hamubandanye ubuzima bwawe ujabuke gende. Kuko aha turi si destination, sahanyuma ni kunzira. Ego reka tuvuge nibikomeye, nujya umenga mwari mwaracitse umwe mwarubakanye biryoshe, mukamana ashogira ati ingo niko akagira akanya ko kubabara, mugabo babaruheze utambuke nk'ubwo umuzingamye, nk'ubwo umuzingamye, kandi wanyaruka kubivamwo neza, uzosanga mutima agira kuzuza ibindi vyiza, utopfuye ubonye uyo yari ngaho. Uyu munsi tuzirikane ku gutandukana, ingene nubwo gushobora kutubabaza akanya, igihe tukwakiriye mu Mana kuzana mutima mweranda n'ivyiza bisesekaye bisumbirije ivyo twari tugeze ko. Amen.